asenga muri Pentecote bagendana yanwa inzoga yapfunguje ubu nta nzoga ariko aranwa, yanwa itabi ubu nta tabi ariko aranwa. Yaramuhanuye nyene nabona kumenga ariko arahinduka, ariko ubwo busazi bwiwe iyo byazananye ntivyazananye ku nzoga canke iryo tabi yanwa. Duko ivyo yari yabihagaritse, ahubwo ngira ni kamera yiwe yo bafise canke nk'imigambi yo bafise yo kuzana undi mudamu. Ambo kubijanye n'umutahe nifuza yuko abafise ico bomfasha nk'amafaranga ashika umuriyoni. Hanyuma kukijanye no kugira ngo ndonke aho ndandariza ndifuza yuko mwongurira abashaka kumfasha bongurira ahantu ikibanza kwa Siyoni canke kuri Kotebu kugira ngo ndonke aho nkorera. Hanyuma kugira ngo umwana ashobore kuva mwibarabara. Yes, kumbure habonetse novuga uwo muriyoni w'umutahe nico kibanza bo kugurira kugira ngo uronka udandariza bikorohere kugira ngo udandaze neza. Uravuga ati umwana ntazosubira kaje kuja mwibarabara, ntazosubira kandi kubana dinete mwibarabara. Ego ndavyemeye kuko uzombona nukuri mwico gisagara ca Ville ivyo bintu namaze ivyo nipfuza vyamaze kunshikaho nukuri aza kunkoresha icashaka kuko jewe ndumva agonze basigaje gusara. Ivyo nivyo nipfuza yuko vyotuma umwana cava mwibarabara bangurira ico kibanza bamene umutahe w'umuriyoni bazoba bakoze. Yes, amahoro bakunzi ba Niyo TV, mwe musanzwe mukurikirana Niyo TV muri buru cyangwa mu mahanga, turamukije twifurije amahoro y'Imana bivanye naho muherereye. Yes, kumbure uno munsi nundi munsi kumbure Imana yatwongeje, tushimira Imana kuko ni benshi babyifuje ariko bitabakundiye, ariko twe twashoboye kuronka no mahigwe tubikengurikira Imana. Uno munsi rero nashoboye kuvuga nagendeye nuvuga umwana agendana ubumuga, umwana kiri muto cyane, ngize kumubona nuvuga mu gisagara ca Bujumbura, agenda asaba abantu bamufashe bamuhiryo jana amajana 2 kumbure bivana no kuntu abavyeyi ubuzima bwabo bafise kumbure si bwiza, si kumbure ntibaronka n'iryo jana canke amajana 2 ryo kuronka umunyu canke kuronka nuvuga amahera y'agafu, ariko umwana agacavuga ati jere wasirika ngere ndondere nuvuga mu bandi barundi bagenzanje bagenda nuvuga mu mirimo yabo ya misi yose turabe ko tworonka nico gihumbi canke hayo amajana 2. Yes, kumbure tuza kuyaga byinshi batubwira ivyo ku buzima bwabo nico bokora kugira ngo uyu mwana kiri muto kumbure ave mwibarabara canke yoba yiga canke nimba tiga bamenye ko byogenda gute kuko ni benshi mwifuza ko baja kw'ishure ariko bakabura uko babigenza. Turaza kuyaga no muvyeyi wiwe n'ikibondo ngaha yitwa Adinete bite bite sawa urakomeye mambo uko sawa bite muvyeyi Namahoro birazane ko turashima Imana. Babita gute? Nitwa Umwana Biju. Umwana Biju, umuvyeyi w'abana bangana? Umuvyeyi w'abana batatu. Umwana w'abana batatu, uwa mbere afise imyaka ingahe? Uwa mbere afise imyaka 6, uwa kabiri afise imyaka 4, uwa gatatu afise umwaka n'amezi 2. Abo bose baracariho? Bose bariho. Uyu wa mbere ari we yatumye tuza hano, niwe kumbure nyene yitwa Adinete siko none? Ego niwe wa mbere, niwe yitwa Adinete. Mbega abo bandi nabo bimeze gute, bavutse bimeze gute, bo bameze gute? Abo bandi bo barakomeye, abo batoyi ba Adinete barakomeye. Adinete niwe yagize ikibazo cyo kuvukana agendana ubumuga. Yes, kumbere si ubwa mbere duhuye, ubugira kabiri. Mbega ubwa mbere ho byagenze gute, byagiye mu nyuma gute, ko twari twumvise ko ari abantu bari bavuze ko bazomufasha kuvyerekeye ishure, byagenze gute, ntivyabaye bigikunze, byagenze gute muri mari? Mu bisanzwe ivyerekeye vy'ishure hariho abari bemeye yuko bazomufasha kugera umwana amaze amashure. Kumbure umwe yari yavyitenze yaciye aja hanze muri Kenya. Amaze kuja muri Kenya biba birapfuye, ariko twe uko dushoboye nkuko nyene umwana adufasha kandi Imana nawe nyene kaba ikorera mu bantu bayo. Niho twagiye turagenda turandikisha umwana kw'ishure muri maternelle mu kigo c'abazungu aho hepfo ku ry'umunani. Tugiye kumwandikisha umwana ariga. Mu nyuma niho vyagiye kutunanira mu kice ca nyuma nk'ukwezi kumwe kwezi kwa gatandatu niho twagiye kunanirwa. Ariko ibindi bice umwana yari yashoboye, ubu tugiye turabe yuko umwana ushobora gutangura mu kw'icenda umwaka wa mbere. Nivyo muko muragerageza murabe ko umwana yotangura ishure mu kw'icenda anye yotangura mu wa mbere? Egome tugiye turabe yuko yotangura amashure ya leta kuko aho yiga muri maternelle yari privé. Nta buryo bwa privé twoshobora, n'impamvu twagombye kumushira muri leta. None ubwo buryo burahari?
uburyo uzotwiyumvira kudufasha ko twe ntacyo dushoboye ni nkuko nubundi mu gufungura dufungura ku bw'uwo mwana. Mbega kuvyerekeye abandi bana nuvuga baba bana nganye na Dinette kumbere baba baje kwishure kenshi umva Dinette yavyitwaramo gute ababwira gute cyangwa umva ababwira iki nk'abavyeyi biwe ntababazi ivyerekeye kwishure wewe? Dinette niyo bura kubaza ivy'ishure kenshi arakunda iyo abagiye kwishure naho yakwiga muri materinere byamuryohera kuko yaramaze kubona yuko ubumuga agendana ataco bimubwiye kandi niyo ariko arakina n'abandi bana ngaha muhira usanga bariko baravuga ibintu vyerekeye ishure. Baravuga ibintu vyerekeye ishure agaca bifuza nabonye kuja kwishura ariko bitagikunda. Aravyifuza kandi arabishaka afise ishaka ryavyo ariko natwe navyo dushoboye. None nk'umuvyeyi wiwe kumbure nyene muvyeyi yavya Dinette nigiki usaba kugira ngo umwana waje kwishura? Jewe ico nsaba ndasaba abarundi canke abanyamahanga bashoboye kumfasha. Ico nsaba ndasaba yuko bomfasha bakanterera umwana akaja kwishure nk'abandi bana kugira ngo iyo umwana agiye kwishure ahamenyera byinshi kandi ahacira ubwenge bwinshi. Niwe uca usanga niyo amaze kubona akina n'abandi bana bya bintu byo kwigunga ngo agendana ubumuga ntabacigunze. Mbega ivyerekeye gufunguraho bimeze gute ngaha? Icerekeye byo gufunguraho ben nta byinshi mfise novuga kuko ntagiye muri vire umwana ntashobora gufungura natwe ntidushobora gufungura niko tudashobora kuronka na ya mahera y'inzu. Umva mutagiye hariya mu gisagara umwana ntashobora kuronka ntimushobora kuronka ivyo gufungura ngaha? Oya ntavyo dushoboye. Ariko ubwa mbere tukora ikiganiro abantu bavuze ati kumbure abavyeyi babo bo bafise amaboko yo gukora bafise ingufu zo gukora ko iki badakora batwara umwana hariya novuga kuja gusegereza umwana hariya. Mu bisanzwe abantu bavuga byinshi kandi bavuga menshi kuko uri hage wese ivuga iryo yishakiye. Ivyo byaravuzwe kandi vyama vyavuzwe naho tuba turi biravugwa ariko ku buryo twebwe tutabona ingene tushobora kumufasha niko dushobora gufasha abatoyi biwe niyo mpamvu dushobora kuja muri vire kugira turonke ingene dufungura. Benshi bavuze ibitandukanye bavuga ati kumbure muba mumushira imbere kugira ngo murabe ko mwofungura nk'ayo mafaranga yo kugira ngo mube murabaho. Mbega nimwoba mufise kandi kazi mukora canke mwa mwarigeze kugerageza kurondera kazi bikanka bimeze gute? Mu bisanzwe je narigeze kuba umucuruza. Natanga ubucuruza niga mu mwaka wa 5 ndadandaza ndavyara Dinette yani nari umuvandere muri vire ndafatwa ndafungwa amahera aramperana uko umaze gufungwa bagutwarana n'ivyashara ugasanga urigomboje amafaranga wa mutayi nari mfise urahera. Niyo mpamvu naciye niga umugambi wo kuza ndajana umwana muri vire kugira ngo ndabe yuko nobaho nawe akabaho. Yes kumbure tumaze kubona igihe kitari gito ariko murasha yumva ati none igihe mumaze cyose mugenda hariya nta mafaranga menshi murana kugira ngo murabe muraziganya makema kugira ngo murabe ko mwova muri irya barabara nuvuga mu byo gusegereza byo bihagarara. Mu bisanzwe kuja muri vire hari gihe ugenda ukabura kwa kubura ni gute kuko hari gihe batari mikwabu hari gihe twirigwaho ugasanga twabuze birashika nkiyo tugiye kuko umwana niyo kurigwa inzara nimba yaba yarusi ivyo bitatu ivyo bibiri cansanga ndayakuyemwa yarya saa sita nabo naka gatoyi kiwe cusanga nimba narose byari bitanu gacusanga natanye nk'ibihumbi 4 gacusanga nivyo biguye muri rasyo. Yes kumbure umuntu agerageje kumviriza biboneka yuko naho mugendayo ntimuronka byinshi kumbure muravuze ati ego naho baje gusegereza abantu bakabaha none ni bababika ariko twumva yuko naho muronka byinshi kumbure byo tuma muziganya sibyo none gamuvyeyi. Ego mu bisanzwe iyo tugiye tukaronka nk'ivyo bihumbi 4 cyangwa ivyo bihumbi 5 hari gihe bishika tukaronka nk'ibihumbi 6 cyangwa ibihumbi 7. Iyo tumaze kuronka ayo mahera ngano uko turamenya yuko turi mu nzu y'abandi y'impangano turashobora gutora nk'ahantu eko kashi ko ndafise agahinda ko kwitabira kuko bavuga ngo yamaze ngo akamaro k'imbwani gukuga ndafise aga telefone gatoyi nshashira nsanga nabitse nk'ico gihumbi hagera ku kwezi y'amahera y'abandi y'inzu namaze kuyaronka ayo aba amaze gusigara nk'ivyo bihumbi 2 ukaca usanga ni rasyo. Yes kumbure tugerageje kumviriza turumva yuko ibintu bimeze neza umwana agabana yaje umuntu nuvuga ibintu byo bimeze neza bivanye n'ukuntu umusanzwe mubayo ni Imana bikira bafasha bivanye nuko nyene muko murabikoramo mwebwe nyene abavyeyi biwe ba Dinette ariko muhajya muri ville kumbure mushobora guhura n'ibintu byinshi cyane nta ntambamye mukunze guhura nazo bivanye n'ibintu mukunze ko turazi yuko igihugu cyacu kitemera abantu baje gusegereza mu byo mwibarabara bitari vyiza cyane. Hari gihe batwiruka ko byarigeze gukara bakadufatisha kwa steri
wabona kwa seru kibaza ngo nije gupakira abantu kumvije gupakira ibimuga ugasanga uragiye urafunzwe nta ufise yo kwigombora babona urafunzwe igihe kinini bakazotinda bakakurekura barigeze kumufunga bamufatana na se wiwe barabajana muri besere babajanye muri besere komiseri vraiment uko ari umuntu w'ikigongo wa besere ameri ya Bujumbura naragiye ndarira nafise imbanyi y'amezi 3 ndamutakambira arahabwa ariko amaze kubona ukuntu meze yaravuze yagize ikigongo aravuga ati genda mu murekure ataye kuko bari bamaze kumbwira yuko azori kugwa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu hanyuma tumaze gutaha mu nyuma nanje ndagenda ndamufise baramfata banjana muri rohero bamaze kumfata muri rohero ndamaze gufatwa ngashika kuri 3 fungwa ugasanga ntayo mfise yo kwigombora bakagira ikigongwa cy'uwo mwana nyene mbafise agendana ubumuga n'undi wo mu mugongo bagaca bandekura ataco ntanze ariko ubu mbona umenga na gahengwe bahigana n'umuvanderi nta muntu agendana ubumuga bariko bararondera atari gihindutse mu nyuma nta ugendana ubumuga bariko bararondera ubu none kuri kinone mu bikoraga muvyeyi kandi muzi ko atari vyiza ga muvyeyi mu gihe kuko ufise umwana agendana ubumuga canke yaba umupapa agendana ubumuga canke umama agendana ubumuga ko ndahabona muri ville benshi batandukanye bafise ubumuga butandukanye kujayo bivana na bwa buzima bubi ugasanga atacu ufise ufashisha umuryango ugashobora gusanga nk'umumama aramugaye afise abana naca afise abareresha ugashobora gusanga nk'umuntu w'umupapa kandi abushitse urugo mugabo kugira ngo aronke cyafashisha wa mudamu wiwe n'ababana biwe ugasanga biragoye naho gacu usanga afashiyemwo wa mwanzuro kuja muri ville kugira ngo aronke cyatungishije umuryango ko benshi tumamaze kuganira n'abantu benshi bagendana ubumuga muri ville nasanze ari abantu bapanze bari mu nzo z'impangano kugira ngo nabo baronke ngene bari hayanzu y'impangano bafise n'abana biga ucu usanga ari hahandi bagiye muri ville kugira ngo baronke amahera yo kurihira ishuri abana baronke na ya mahera y'inzu na rasyo yes turumva yuko uragerageje kudusigurira neza kugira dutahure neza yuko naho ugenda mu isoko naho ugenda hariya mu gisagara nta yindi shwa ufise atari yuko woja gusindovuga kuja kurondera iryo jana rya dinete turabiko urabiko yobaho novuga muri iyo misi mikeyi ati none birinze bishika none umuntu akakwiyumvira kubona ko yo gufasha kugira ngo urabiko uva muri iryo barabara jewe bishitse umuntu akanyimvira kugira mve mwibarabara ndasaba umutahe uwo umuntu wese azonyumvira ko azokwiyumvira kumpa wose nzokoresha uko nyene kugira ngo mve mwibarabara ko sindarijamo ngo niko binezera cyangwa ngo nezerewe kuko ndabona abandi ya mama byongohera nanje mbona yuko ndiko ndadandaza mu bandi ba mama botuma banyiruka ko nanje mbona yuko ndiko ndadandaza ariko kubona nicara ndindiriye umwana nanje birambabaza ntibinezera nkuko ndi umuvyeyi kandi arije mba nkwiye kumuronderera kuko iyo maze kubona umwana ari wari kwarandonderera nanje arije na umurondereye birambabaza kuko ndi umuvyeyi ataco nshoboye niyo mpamvu rero ico nsaba nk'abavyeyi bonyiyumvira ko abakozi b'Imana batandukanye bonyiyumvira ko bakamfashisha ku gatahe kugira ngo mve mwibarabara abo babakoze Imana kandi zibahezagire. Yes, Mama Dinete, anyi tuko dukurikirwa n'abantu benshi cyane novuga harimwo novuga abanyinshi n'icyubahiro, harimwo novuga abantu bafise umutima wo gufasha, abantu bafise umutima wo kigongwe, harimwo abarundi benshi novuga bafise uwo mutima ari nico gikorwa bajeje cyo gufasha abantu novuga abantu nk'abagendana ubumuga. Mu bisanzwe uvuze umutahe, ubushize kuvuga umutahe w'amaheranga kugira ngo turebe ko ubu buzima bwa Dinete ariko harabamo novuga bwo kuja tumubona ari muri ville buhagarare aje kwishure nk'abandi abe umwana mwiza nk'abandi novuga ategure novuga umutegurire kazoza keza ko kuje kuca ishure azovamo ikintu gikomeye ni giki usaba nk'umutahe cyangwa ikintu ubona ko gikomeye ubona ko twokorwa kugira ngo Dinete ave muri ryabarabara ambo kubijanye n'umutahe nifuza yuko abafise ico bomfasha nk'amafaranga ashika 1 miliyoni hanyuma kukijanye no kugira ngo ndonke aho ndandariza ndifuza yuko mwongurira abashaka kumfasha bongurira ahantu ikibanza kwa Siyoni canke kuri Kotebu kugira ngo ndonke aho nkorera hanyuma kugira ngo umwana ashobore kuva mwibarabara. Yes, kumbure habonetse novuga uwo miliyoni w'umutahe nico kibanza bo kugurira kugira ngo uronka udandariza bikorohere kugira ngo udandaze neza uravuga ati umwana ntazosubira kaje kuja mwibarabara ntazosubira kandi kubona Dinete mwibarabara. Ego ndavyemeye kuko uzombona n'ukuri mwico gisagara ca ville ivyo bintu namaze ivyo nipfuza byamaze kunshikaho nukuri aza nkoresha icashaka kuko jewe ndumva ahubwo nzibasigaje gusara ivyo nivyo nipfuza yuko byotuma umwana cava mwibarabara bangurira ico kibanza bamene umutahe w'1 miliyoni bazoba bakoze hanyuma uwobona yuko yoshobora kufasha umwana kugira ngo yige na wenyene arashobora
kuzobarondera mwebwe nyene bene iyi radio akabarondera akaca kuri mwebwe kugira ngo nanje bize binshikire tukazoja hamwe tukumvikana ikibazo cyo kuzotora uwo mwana akamwigisha akamushirisha mu ishuri. Mama Denise afite telefone wewe? Je ndayifise. None ko rikaca kuri twebwe kandi ufite telefone? Oya birashika kuko nubundi kugira ngo tumenyane namwebwe canke kugira ngo baze bamenyane na jewe bizaba byaciye ku radio yanyu. Okay. Ariko je cyo nshaka baze bakwironderere wenyine uvuga nimero ya telefone. C'est utanteye 574 879 c'est utanteye 574 879. Urashobora kuzivuga mu kirundi? Rindwi na rimwe amajana 524 amajana 829. Rindwi na rimwe amajana 524 amajana 829. Ubwa mbere twaraje dusanga uri kumwe na Mutama. Mbe ubonye Mutama bimeze gute? Ko ntamubona ngaho? Mutama je sinzi yo yagiye, sinzi yari kuko nivyo arimwo ni ibintu binagoye. N'umuntu yasaze ngira yacitse umusazi ngira sigaje kushira impuzu ku mutwe. Ibintu asigaye yigira n'ibintu bitabaho bidahesha icubahiro nk'umuntu w'umushinga ntahe. Kuyo maze kubona uri umuntu w'umudamu ejo nagiye muri vire casanga yafashe ibintu byo mu nzu yagurishije bido, yagurishije intebe zari mu nzu, yagurishije indobo twavomamwo, yagurishije n'isafuriya twatekamwo. Mu bisanzwe ubu tukeneye amazi dusaba mu babanye cyangwa tugatwara akabido kwibomba. Yego. None amahera yashi yatwara he? Amahera je sinzi yashira nta kintu na kimwe turavugana ko haraheze nk'imisi 4-5 tutavugana n'ikintu na kimwe. Umwe arinjira agatera amenya ivyiwe wundi akamenya ivyiwe. Jewe ntacyo tuvuganamwo n'amahera n'ubusindamenya ibintu ababanyi baramubajije ati none ivyo bintu kubijanye he? Yabishuye ngo mbe mukene ninarongora ngo nze mbure ivyo nzoha umudamu akoresha. Nibaze ngira yitegure kuzorongora undi atari jewe. Ni vya dinete ntibikimuraba. Vya dinete ntibikimuraba ngira yarambiwe ngira biba yarushe. Gusa iyo ubonye ibintu ari bikurusha kumbure kugira nanje ngira noronka amahoro yo tumagenda nyene ko namaze kuruha. Kumpangayikisha mu mutwe numva narushe. Yo tuma basi mbona yuko yagiye burundu basa tumagenda kazana wundi mudamu. Hamaje tukarekana tukiri bazima. Kuko wewe icyo ashaka ngira kuzogenda ko aha ariho hose agumavuga ngo azosiga ngo ngiriye nabi. Ikibazo ngira ntacyo nzi. Sinzi rero ndacarindiriye. Kuko ari ngaha ntacazo kugira vraiment ntacazo kugira kuri ivyo bintu navyo nta muntu umugabo muzima yo kuri bino nk'ibi. N'ababanyi barambagije ngo none ko yatekeye ibintu akagenda ko watubwiye n'impuzu ari yazitekeye. Arubahuka kuza kuryama ngaho mwiyonzu kandi ibintu yabitwaye. Ndavuga ati kana afisi yahaja tinahafise tikuko na n'umuganga afisi no mugisagara. N'inzu nta kintu bafashe mu vyerekeye kuri hinzu. Ibyo kuri hinzu ntabyo ashoboye kuko nuko kwezi yaragwaye cyane arasinzikara yaragize isanganya amenya aravungukira mwibarabara n'ubu ibipande byamenya bifise mu nzu yararahiye ngo ntavyazofataye. Hanyuma mu nyuma kirafatwa na malaria yaravundira mu nzu. Ibinini yabiguriwe n'umugenzi we w'umukizwa asenga muri Pentecote bagendana. Yanwa inzoga yapfunguje nta nzoga ariko aranwa, yanwa itabi nta tabi ariko aranwa. Yaramuhanuye nyene nabona kumenga ariko arahinduka ariko ubwo busazi bwiwe iyo byazananye ntivyazananye ku nzoga canke iryo tabi yanwa. Duko ivyo yari yabihagaritse ahubwo ngira ni kamera yiwe yo bafise canke nk'imigambi yo bafise yo kuzana undi mudamu. Tugushimire kandi Mama Dinette. Ego murakoze nanje ndashimiye no radio yongeye kunshikako rigize kabiri duhura ni radio n'abakozi bayo. Nukuri ndabashimiye ndabakengurukiye nongera nshimira n'abagiye kuyumvira kwiki kibazo nituye. Nkaba nongeye kubakengurukira kugira ngo Imana ibaje imbere ibahe n'umutima wo kunyiyumvira ko murakoze. Yes, kumbure twahize byinshi na nyina w'umwana yatuyagiye byinshi kumbure wewe yakubwira yuko aronse novuga ikibanza cyo kuri kote bucanke kwa Sione novuga hegere novuga ino ahasanzwe aba ino mu buterere aravuga ati jewe ndonse novuga ico kibanza cyo kuri kote bucanke kuri kwa Sione no mutahe w'umuriyoni byo bavyiza cyane byomfasha kugira ngo umwana ndamukure mwibarabara. Kumbure wari kumwe na Beni kuri micro behind the camera Kenny tuzosubira rero naho gutaha nibagirira subscribe. Bye.